Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi bacu mubanya kudukurikirana bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Abadukurikirana muherereye mu bihugu vy'amakungu ya kure cane cane mwe mwese mudukurikirana muherereye ngaho ku mugabane w'Abanyamerika, abari hirya nino ku mugabane w'Abanyaburaya, mwe mwese mudukurikira muherereye ku mugabane w'Abanyaziya, abari ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbiri, imisozi bigiye bitandukanye. Bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye, mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri, amakuru ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bizaja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru agezweko ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, abanyagihugu baturiye ikibira ca Rukoko, abanyagihugu bo muri komine Gihanga, komine Manda na muri zone komine Mutimbuzi baravuga ko rero muri ico kibira baraye babona abasirikare ibinyeshamba bitwaje ibigwanisho, umurongo muremure cane w'abo basoda bariko barakizura. Biravugwa ko babonetse ari abagwanyi benshi cane bitwaje ibigwanisho bariko bakizura. Amakuru ava muri ivyo bice mbere kandi amakuru ava mu muhari Rede Tabara aremeza ko ico kibira cahejeje gufatwa. Abagwanyi ba Rede Tabara nibo bafise ico kibira ca Rukoko, ngo abasirikari b'igihugu c'Uburundi bagwanye n'abo basoda ariko ngo baraciye baromoka barahunga, ikibira baragitaye bagisigira abagwanyi ba Rede Tabara. Kuri ubu ngubu nibo bafise ico kibira. Amakuru ariko aravugwa, biravugwa ko hari abasirikare bakeyi cane babarizwa muri ivyo bice. Bamwe bakibaza ni gute igihugu canke leta abajejwe umutekano batarungitse abasirikari bahagije bo kujana mu kibira ca Rukoko kujya kugicungera kugira ngo bagicungerere umutekano. Amakuru aremeza ko naho hariyo abasirikari bakeyi, hari abasirikari barungitswe mu gihugu ca Kongo, abasoda 1000 ko bagiye kugwanya umuhari wa Rede Tabara kugira ngo utazosubira gutera no kugaba ibitero ngaha mu gihugu c'Uburundi. Amakuru aremeza ko kuva bajanwa ngaho mu gihugu ca Kongo ngo haheze amezi 11 baragwanyije abo bagwanyi ba Rede Tabara babavana mu birindiro bahoramwo baromoka bimura ibirindiro aho bari mu misozi miremire yo muri Kivu y'ubumanuko bakunze kwita Haut Plateau. Ivyo biravugwa ko rero abo bagwanyi baciye bava muri Kongo y'ubumanuko, muri Kivu y'ubumanuko, baca baza ngaha mu gihugu c'Uburundi, bakaba bahejeje gufata ikibira. Kandi gufata ikibira ca Rukoko ngo ni ibintu bikomeye cane ku nyeshamba, ni agace gakomeye kari strategique y'urugamba, ngo barashobora kugaba ibitero aho bipfuza mu ntara za Bubanza na Bujumbura, mu Rumonge n'ahandi, cane cane mu ntara zo mu burengero bw'igihugu cacu c'Uburundi. Ivyo bikaboneka ko niba abasoda b'inyeshamba bahejeje gushika mu kibira ca Rukoko, kubavanamwo bizohenda igihugu, bizogora igisoda cacu c'Uburundi. Amakuru agenda ava ngaho mu banyagihugu bo bavuga ko badasiba kubona abo bagwanyi bagenda barakizura umwanya n'umwanya mu nkengera z'ikibira ca Rukoko, ngo baratekewe n'icoba. Mbere hari n'abenegihugu, abanyagihugu bamwe bahejeje kuva mu zabo baratabaromoka bavayo, kuko ngo biboneka ko umwanya n'umwanya intambara ishobora kuba canke abagwanyi ba Rede Tabara bakagaba igitero ku birindiro vy'igisirikari c'Uburundi.
amakuru agenda avugwa ko rero ibirindiro bimwe bimwe vyaciye bifutwa bitakiriko ho ngaho muri izo ntara n'amakomine atandukanye. Biravugwa ko gufuta ivyo birindiro vy'abasirikari ngo hamwe hamwe hagiye hasigarayo abasoda bakeyi, abandi bararungitswe kugwana mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Ikimenyamenya canke ikivyemeza nuko Colonel Reveriyano Ndikuriyo ubwo yari yagendeye intara ya Cibitoke yarasavye imbonerakure zose muri iyo ntara kwitabira no kuja mu myimenyerezo iriko irahabwa imbonerakure kugira ngo zize zicungere igihugu, ng'abasirikari nta basirikari igihugu gifise. Biravugwa ko rero abasoda imvo zatumye barungikwa ngaho mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo ari ukuja kugwanya umuhari w'inyeshamba za M23, umuhari abarundi bita ko ari uw'abanyarwanda. Biravugwa ko rero mu gihe Uburundi bwarungitse ingabo muri Kongo ngo ntaco bwari busanzwe bupfa n'inyeshamba za M23, ariko ngo biraboneka ko kuja muri Kongo ari ukwiremera umwansi wundi mushasha, biremeye abansi mu gihe bari basanzwe bafise inyeshamba za Red Tabara, iza FNL n'izindi nyeshamba zitandukanye zigwanya ubutegetsi bw'igihugu c'u Burundi, ngo bashizeko uwundi mwansi wiyongereye ku bandi bansi Uburundi bwari bufise ari we M23. M23 yaratangaje ko ivyo abarundi bakoze barungika ingabo ngaho muri Kongo ngo bazovyicuza igihe cose, bazovyishura. Ivyo ni ivyatangajwe n'inyeshamba za M23. M23 yaraciye ifata abasirikari benshi b'u Burundi, amabatayo 7 yose, batayindwi zose ziri ngaho muri gihugu ca Kongo ziriko ziragwanya umuhari wa M23. M23 nayo iba yagisibije, yerekanye ko ari umutwe w'inyeshamba ukomeye cane, atari umutwe wo gutekereza uko biboneye. Ibihugu vyararungitse ingabo, ibihugu bitandukanye. Uburundi bwararungitse abasirikari benshi cane, nawe batayo 7 zose ziri ngaho muri Kongo n'abasirikari benshi. Abo bose bariko bahangana n'inyeshamba za M23, ariko kuzikura ku butaka bwa Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo vyaranse, vyarananiranye. Ivyo rero ni biriko bigaragaza ko izo nyeshamba za M23 zikomakomeye cane. Abasoda b'u Burundi bakavuga ko rero niba mu gihe bari mu gihugu ca Kongo nabo bakaba batewe n'izo nyeshamba, bagomba kugaruka ngaha mu gihugu c'u Burundi bakagwanira igihugu cabo canke bagakingira igihugu cabo c'u Burundi cabibarutse, atakuja kugwanira igihugu ca Kongo kandi mu Burundi naho hariko harategwa. Cabikoze igihugu c'u Burundi kibandanya kwagiriza igihugu kibanyi c'u Rwanda ko arico gicumbikiye kikanaha indaro abagwanyi ba Red Tabara. Ni mu gihe Red Tabara bizwi neza ko ibarizwa mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo, ariko abategetsi b'igihugu cacu c'u Burundi ntabwo bashaka kumviriza canke kubwirwa ko Red Tabara itaba mu Rwanda, ahubwo ko iba mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Ngo bikaboneka ko leta y'u Burundi ari ukwigiza nkana ivyo nayo yiyiziye ko izo nyeshamba za Red Tabara zitabarizwa mu gihugu c'u Rwanda ahubwo zibarizwa mu gihugu ca Kongo, ariko Burundi buvuga ko abahunze mu mwaka w'2015 hafi ya bose ngo abari mu Rwanda babita ko ari wo mugwi w'inyeshamba za Red Tabara nk'uko amakuru agenda abishikiriza. Kugira ngo amakuru mwene nk'aya dutohoza umwanya ku mwanya aza gushikira, fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza.
canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwako kantu kameze nk'agakenge, amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi.